taje turi hano ngo tubashikirize igikombe c'isi ubwo dutumira buri muntu wese anyumva atwumva kuzobana natwe mu gikombe c'isi arabariko bagira ibibazo ngo urumva ngo match zozironka gute twarumvise ko umenga biragoye niki ariko mwumve ngo twe nimutubaze ngo bizogenda gute ariko twe tuzozibaha nta cireguzo kibagira ari twe dufise twe turiteguye match mugomba kuzironka vyanga bikunda kandi mu buryo bugoroye ariko muyobozi buriya umuntu ashaka kwamamaza ikintu ubo mwakira abantu bashaka kwamamaza bigiye bitandukanye cyane mu gikombe c'isi barahawe ikaze ariko kandi bashobora kwakora kuri 67 39 89 67 69 89 bakamwakira tukamwamamariza mu gikombe c'isi na cyane cyane ko ni evenement cyangwa se n'ibirori turonka buri uko imyaka ine itaje birumvikana ko ni special utaje ibintu bigira igikombe c'isi kintu kiri special utaje mu ibirori ukavuga ngo nzoza muri 2030 ushobora kuzoba tugeze mu bindi igikombe c'isi buriya ngo ni ahantu kiryohera ngo ni nkino canke niganwa risiga inkuru burgi ndetse risiga surprise risiga ritanze ikintu abantu bazoganira ku myaka ngwine abantu benshi banavuze bati hari n'ibitsindo byinjira umuntu ugasanga abana basigaye bavyiga bamaze imyaka ine biga ukuntu babisubiramwo ico uyu mwaka co gitanguye niyo mpamvu rero ngomba nanje kino uyu mwaka mwiteze igikombe c'isi kimeze gute uyu mwaka igikombe c'isi bwa mbere kizoba kirimo inkino nyinshi paraporo ko vyahora kuko n'ibihugu 48 bitandukanye n'iriya forma ya kera ibihugu 32 ariko kandi birumvikana ko umugabane wa Afrika uno munsi bwa mbere mu mateka tuzakuba dufite imigwi canke se ibihugu 10 biduserukiye nyuma yuko ibindi bikombe vy'isi byaheruka twaba dufite imigwi igera kuri 5 canke se ibihugu bigera kuri 5 ariko surprise deja zaratanguye kubera ko uno munsi turiko turavuga igikombe c'isi ku mugabane wa Afrika dufite Nigeria dufite Cameroon ariko dufite Cape Verde twabuze Cameroon turonka Cape Verde twabuze Nigeria tunafise RDC dufise RDC birumvikana ko surprise deja zaratangwa ariko zaratangwe noneho no mu nkino za gicuti twarabonye ama surprise menshi ku mugabane wa Faransa kubiswe yase na Cote d'Ivoire uvuga tisha ndayamanitse ku mugabane wa Buraya champion du monde 2006 ndavuga Ubutaliyano ntiburiyo ntabwo ariko uno munsi turabonye Norvege jewe kuva ntangura kuri umupira w'amaguru nciye ubwenge niyo mwibana Norvege mukombe nibo bwa mbere pe ariko kandi avec une Brottalande baheruka bari kumwe na ba Fiarante rero nariko ndiyumvisha kuko ku munsi w'ejo buriya nanafashe umwanya ndaba liste ya Norvege ndavuga ati igihugu gitego kirakomeye igihugu gifise ba Sanderberg ba Frederic Orsens gifise Erling Brottalande gifise Martin Odegaard gifise bitwa uyu mwaka wabisa abakinyi nabonye na foto bafashe mwa abantu mwe baja muri iki gikombe c'isi bagiye nk'ingwanyiza hajya sinema bahita gute abaviking bashitse abaviking bashitse Odegaard urabaye umukinyi none iterabwo biba gutwara igikombe abaviking baca bahereza baca bataha bashitse hariya n'inkinzo hariya n'amacumu n'ikati twashitse ku mugabane wa Amerika ariko bari abantu nabonye bazotera ubwobisi ndetse n'igihugu citwa uretse Pays oya iki c'abajyokeresi Swede nabonye gikomeye nabonye barakomeye Swede basabaga abagiye batandukanye abagabo nk'aba Swede bakomeye ko Diocles aba Alexander Isaac bafisa bitwa ba Anthony Elanga bafisa bitwa ba hari umusore bafisa hagati mu kibuga ariko ibya Swede nabonye bari nk'ibya Nigeria bari equipe woni ifise abakinyi beza bamwe babasatiriza ngira bashitse muri national ibyo bintu byose urabibura ariko ko nino ncuro mbona menga hari no makwa bariko barafasha cyane kuko uravye nka bafasha za Pays ziriko zerekana urugero rudasanzwe nubwo nabonye barayeba ngo bakubitiwe nakagahugu kabantu uzenye kaba Kusanov ukara bakubise ngo bakubiswe na Bengo ngo yari ntuzenya nabonye akajya makuru kavyanditse Baidowe banagize match bayigize aho wiklo ngo barakina ngo karabakubita barabihora banagize match chance Baidowe baje kuba batakaza witwa Julian Timber mu equipe ya Arsenal birumvikana ko yamaze kuba asubirirwa na Rutsarere Gertruda wa equipe ya Sunderland goro birumvikana ko ni na Frimpong atatumwe ko ariko nabonye ngo hari ummathematicien ngo yamaze ku predictinga ko Peiba rizotwara igikombe c'isi ngo nyuma yo ku predicting ibikombe by'isi bitatu biheruka ahubwo Peiba nabwiye munyama yishire kuri final ashira nayo na Espagne d'après moi Peiba Espagne ariko Peiba igitwaye nawo tangara usivye ko kuri nonco bashobora ko bagiatera ba favorite cyane nkuko byaho notangara mw'abantu reka Peiba yagumye ikomeye Peiba yagumye ikomeye kuri no curorega generation shasha irahiye hariyo matitsi amaze kugira
uretse ko nabwo nabonye bafaje ka Curaçao kakagera na hariya bagahaye abakinnyi imvukira nyene nuko igomba kugenda kuko uravye umukinnyi nka Tijani Legends ukaraba Frenkie de Jong ukaraba Ryan Gravenberch ukaraba Justin Kluivert umusore wa FC Bayern Munich nubwo ashobora kuba yaramaze sezo presque ari mu mvune ukaraba ko yarabaye mwiza mu ntango za sezo ukaraba umuntu nka Virgil van Dijk Kizigenza ukaraba Mickey van de Ven ukaraba ba Frenkie de Jong Verbruggen umunyegoro ukaraba aba bagabo bagiye batandukanye nka Nathan Ake wagenda mu satizo ugasanga Mel Bitter wabo Memphis Depay bamutumye ko nubwo bigaragara ko urugero rwiwe cyangwa imyaka iri kiramujana ariko bavuga ati katugutware Christian Samarvi umusore wa equipe ya West Ham nubwo bakorotse ariko birumvikana ko nimwe muri equipe nziza igikombe cy'isi rero Abdul twitegeke igikombe kimeze gute wihweje imyiteguro y'amakipe agiye atandukanye ubwiza buri muri ino migwi ambition abakinyi bafise tugira tubona abakinyi benshi baritayiringa bahagarika gukina kino gikombe cy'isi arimo nka Lionel Messi agaragara ko yashobora kuba ari ya nyuma Neymar Junior Cristiano Ronaldo abasore nka ba Mohamed Salah kuri mu Kurande rwa Egypte n'abandi benshi no kuri Luka Modric nawe nibaza ko ariko aragenda byabakorera bibakoreye muri Croatia igikombe cy'isi twari twiteze ko coryoha avec ama equipe agiye n'ama surprise tubonye mu makarifikasiyo ariko gishobora kubishwa naho kigiye kubera Forshuwa je ntango kugira ubwoba ko aricyo gikombe cy'isi kibishe dushobora kuzobona mu mateka y'umupira w'amaguru kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye twabonye ibintu byinshi ubwo Sepp Blatter nuriya muvandimwe Platini batangura kwagirizwa ibijanye na ruswa bagakugwamwo bivanye n'uburyo ngo bemeye guha Amerika gutunganya igikombe cy'isi bivanye n'uko bemeye guha Amerika buriya twari tumaze kubona imiryango yuguruye kuri politiki kwinjira mu buryo bugaragara mu isi y'umupira w'amaguru kandi maze kwinjira kuyisohora bica biragorana ndavyibuka araheze imyaka 9 witwa Infantino ati igikombe cy'isi cuguruye ku bihugu byose ku benegihugu b'ivyo bihugu ku bafana n'abakunzi b'uwo mupira ivyo bintu yarabivuze ariko uyu munsi uravye uko ibihugu biriko birakigwa nuko birako birafatwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Forshuwa biratandukanye byo tutari twiteze Senegal basatswe basakwa nk'abantu bakekwa kwibigwanisha bashitse baramanza barabasaka uyu munsi ine equipe nationale vraiment Senegal Iran ava yuko bahaguruka iwabo aba officials babo bagira kuri 14 bimwe visa abandi nabo bamaze kugenda bamaze gufata umwanzuro ko match zabo bafise bazokinira muri Etats-Unis bazoza barakina bava muri Mexique bagiye mu gitondo bafise match muri Etats-Unis bafashe indege baragiye barakinye match zo bafashe indege basubiye muri Mexique match zabo zose bagomba kuzokina bitewe nuko bafise ibibazo biri politike bariko barapfa hagati yabo ndavuga Etats-Unis na Iran iriya ntambara iri kirabera cyane muri kariya karere ka Middle East ibi byose rero biraza bigatuma nitegura kubona igikombe cy'isi kibishe cyane ku rugero rw'uko umuntu ataravyiteze kuko si wabonyene hari n'abafana hirya no hino benshi ku isi bari biteze kuzoja kuraba igikombe cy'isi bitakunze ko bajaye biba ibara riguye ku mutemere tubona abahagarikizi ku mugoroba w'ejo mwakoze hazari mwabigarutse ko mu buryo bwagutse abahagarikizi bahagarikwa kujayo na FIFA ubwayo ikavyemeza ngo turabakuye ku rutonde Omar Abdulkadir Arta yahagaritswe na leta ya Amerika ya Etats-Unis iramubwira iti ntushobora kutwinjira mu gihugu asubira muri Turkiya amaze kugerayo bararindira ibivugwa na FIFA yandika ugwetira avuga iti twebwe natwe dushaka kuva mu bintu bya politike ati igihugu gitunganya amahiganwa nico kimenya abantu giha visa nico kimenya abantu shakira ivyo ntidushobora kuvyivangamo nkuko nubundi amategeko ya FIFA asanzwe ari ibaze ko umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Somalia tawuhari amateka bafitanye umuntu wese arayazi bakoresheje ambassade ya Somalia muri Kenya bamuronderera visa barayimuhereza ashitse hariya bayitesha agaciro asubira inyuma asubira muri Turkey jusqu'à maintenant FIFA nayo yamaze kwanzura ko ntagihagarika igikombe cy'isi ibindi bibazo bikomeye cyane bamuhaye nyamukuru nabonye ari uko yakoresheje passeport diplomatique kubera ko n'ubundi yasanzwe akoresha bitari bikunda bamubwiye ko izo pasiporo zikoresha perezida uri mu nama nshingamateka uri mu nama nkenguzamateka apana uri arbitre bivuze ngo arosiriye kazi k'igihugu
agiye ku kazi k'umugabane wa Afurika seruki bamubwiye ko iyo pasiporo rero batari buyemere nk'ubu je bampaye pasiporo diplomatique kuri misiyo y'igihugu ntubu yikwiye bonye ngira ngo ntiwinjira ngo barashirako impamvu bayiguhaye ariko mu kwinjira mu gihugu naho uvuze igihugu cyose gifise amategeko yaho ukuntu ugomba kwinjira. jewe ikintu nemera nuko kugeza muri kano kanya nivyo kote FIFA bagerageje kwirinda kwinjira muri no dossier cyane bidava bikwega ibindi usange bagiye gupertira banzi n'intunganya mugabo still ni kimwe mu tunenge tuzovuga ko nk'inyuma y'igikombe cy'isi uko turavuga bimwe mu byo twabuze ko nk'uno munsi ashobora gusubirizwa bikangomba kasubirizwa n'umuhagarikizi probably adafise competence ziri ku rugero rwa Artan kuko yari umugabo niwe mumenyereza niwe muhagarikizi yabaye umuhagarikizi yaraza umwaka muri Afrika mu mwaka wa 2025 kandi deja birumvikana ko nimba igikombe cy'isi ari cyabose ngo wayivuze ni cyabose mu ntunganye zose mu bahagarikizi mu bafana mu bamenyereza mu bafana muri wowe wese ategerezwa kugira ico aterereye kugira ngo igikombe cy'isi gende neza rero nimba nk'uno munsi dufata akaroro uriya mugabo Lumumba muri Kongo nk'ubu nimba ari we azoserukira abafana ku mugabane wa Afurika tuvuge ngo nimba hogenda abandi mugabo ujyana nimero imwe niho twara ibendera ry'abandi bose bitwa ko ari abafana ko ashobora gushika hariya akavuga ngo no serma ko nohagarara iriya minota 90 kuri match za Kongo ariko buri gihugu cyose muri Afurika voilà ashobora kubikora nk'uko donc niwe mufana nubwo agiye ku ruhande rwa Kongo mugabo kote Afurika ashobora kuvuga ngo niwe mufana yaranze umwaka tukavuga ngo reka tugire gute agenda hariya nk'uri umwimye dufate umwimye visa cyangwa mu burenganzira bwo kwinjira muri Amerika naho ku ruhande rw'abafana bari inambamye duhuye nazo kuko hariho mudu tubuze nk'akarorero kubera ko deja nariko navuga ico nk'ubu dufashe n'indi equipe nationale nk'uko twariko turabivuga hari ibibazo hagati ya Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye dushobora gusanga Iran cyari kimwe mu bihugu bije gutanga challenge mugabo ugasanga bari bayipertirbe mu ntunganye zabo hari urugero bw'ibyo bategeza guproduce muri tele batagize gute badaproduce rero ni bimwe mu nama tuzovuga UEFA na FIFA nitegerezwa kureka guha umugabane wa Amerika gutunganya igikombe kubera ko nimba muri Afrika twarashikiriwe Buraya bagashikirwa muri Aziya bagashikirwa Amerika ifa bagashikirwa nayo igomba gushikirwa sivyo naye mugabo ishikiriwe nitugomba kuvuga ngo urumva ngo ibi nibi bigenda neza ngo Amerika tuce tuyikuramo no ahubwo hararaba ni kuko nta namwe ibibazo bibura ushaka gutunganya igikombe cy'isi uri muri Amerika amajepfo tukumva ko ivyo bibazo by'umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye abantu baje ko babishaka mugabo ugasanga barahuye n'ibindi bibazo nabo hariya dufate nk'ikirere kirabagoye canke dufate rimwe na rimwe mu mutekano imigwi kuri hotel ntivyagiye bigenda neza donc buri gikombe c'isi canke ca Afrika canke cabura n'ibindi mu bihugu vyatunganijwe ntago biba bitunganijwe neza ijana kwijana ku buryo birinda birangira ata kibazo gize gute kibaye nubwo rero kuri no ncuro kwa Amerika ho novuga ngo bitanguye kugaragara hakiri kare ariko kandi tunafise sinyare biheruka kuba mu gikombe c'isi c'imigwi giheruka cabereyeyo ho nivyo bibazo by'umutekano n'ivyo by'ababuzwa kwinjira hariya n'ivyigeze bivugwa ariko haravuzwa ibibazo vy'ikirere rimwe na rimwe match zigahagarara ukamaritsa yose ukirindiriye ko abakinnyi bagaruka mu kibuga ubu narabonye ko bamaze kubishiramo rimwe na rimwe mu myimenyerezo ukabona umugabo nka Luis Enrique yabwiye abakinnyi ati twakora imyimenyerezo genda mwirire ubuzima nta mpamvu yo kuguma twidadira donc harageze igihe iki gikombe imigwi gitandukanye iravuga ngo sisi twabona turagize gute turavuye hano hantu bagitesha agaciro bivanye na condition ikirere n'ibindi bariko barakoreramo rero nibaza ko still FIFA no kuraba mbere yo kwikombe cy'isi gitangura ibishoboka bikosogwe kubera ko bavuga ngo ibuye riserutse kare niba ricisha isuka so kutavyivangamo ahubwo numva ko ari umwanya mwiza ko FIFA yemera kuba mwino challenge gatora inyishiramo kugira ngo igikombe cy'isi nikibiye ku rugero rw'abantu bavuga ngo ntituzosubire kubona igikombe cy'isi muri Amerika nuko rero birumvikana igikombe cy'isi rero kigiye gukinwa mu minsi ibiri iri imbere gusa ibihugu bigiye bitandukanye rero vyiteguye kuja kugwana no gutwara kino gikombe c'isi ca 2026 birumvikana PG Classic FM radio twe tuzatuba kugira ngo tubashikirize izi ngino zigiye zitandukanye biciye kuri FM yacu ya 94 kuri 3 ndetse na YouTube yacu yitwa PG Classic Media nako PG Classic Sport tuzaturi kumwe namwe ubwo rero turi kumwe na 1tbet n'urubuga